Nimundeke nivuga umukunzi wanje mwiza yankuye mu mwiza akanshira mu muco uzira akanenge kubw'ineza yiwe idateye amazi. Yesu Kristo umwami w'abami yangiriye, aragahora ku ngoma kuko atagotse aho yagorwa tuzira, akemera kwemera yemanze kunkura mu rusaka aho satani yari yaranzitse akahansakira, nkashigwa habonana nzira n'ukuri n'ubugingo. Ewe Nteturuye uri umugiraneza pe, ewe Nteturuye uri umugiraneza. Nta wundi ngira nivuga atari inyishu y'ibibazo, gisanganya co gusanganya no gusangangura ivyasangutse. We asomora bari bamaze gusoma nuri, bari mu mvahe no mu njahe, babuze ico bafata n'ico bareka, agaheza akabashira mu bitaro bikuru. Masengesho y'abera bitabura umuti wo gusomora basomye nuri, kubwo kurata ingwara bagwaye. Amaraso ya Yesu Kristo agaheza akababera umwambaro ubahisha, ugafuka ubwambure bwabo, bagaheza bagasa nawe na kare usaba umwiza mugasa. Abasomowe na muhuzahuza abantu n'Imana, haguruka mukayangane muvuga ibyiza vyiwe se w'ibyiza byose. We nanje yamaye kwigina amatavu nk'inyana mu ruhongore, kanatsinda ubu turi abana bo mu rugo rwiwe, turi intama zo mu canya ciwe. Ewe Nteturuye uri umugiraneza pe, muha iryo sakamburira ry'ivyaha wiremetse, akuruhure kuko niwe karuhura ruhura indushi zanyoshwe n'umuzi urura w'icaha. Muha ivyo bikugose vyose, aguhindure muzima, ubugingo busagutse bukubemwo, agutangariza igihe gikwiye co kwemererwamwo. Reka gutaramunda ari wo mutima wawe, kuko utaramunda ugatarura ibiboze. Emera ushigwe ku rutonde rwiza na mwungere mwiza, atabara atarinze gutabaza muri oni, akarinda abamwizigiye, akabaha ivyizegwa bizima, kugwa no kugoka bigahunga, akabakomereza amaboko abo yareganutse, n'abacitse intege zikagaruka. Yo ewe Nteturuye uri umugiraneza, ewe Nteturuye uri umugiraneza. Musorongozi wo gusorongora ibisobanye bidasobanutse by'abataye ibanga, bagaheza bakagera mu yaniga abagabo, bayongobejwe bagatsindwa na Sekibi umwasi w'abari mu rugendo rugana i Siyoni. Batabare kuko ari wewe watsinze utatsinzwe, nyene inganji ufisi icumu ry'ubugabe, aho abacumuye bacungurwa na wewe utacumuye, ukababera umugiraneza. Ewe Nteturuye uri umugiraneza, ewe Nteturuye uri umugiraneza. Reka kwifadikiza urucaca kuko ruzogucikana utarambuka ngo ushike iyo uja. Hunga ico kiyaga kimirana cuzuye imipfunda ipfukiranwe, kuko atawutegwa iteka atekeye mu bihunda, kandi atawuhisha umwotsi inzira ikwirasha. Kwikinga gahumbezi kwawe nijoro naco bizokuviramwo atari uguhomba ukayoka, ivyawe bigasangukira mu muriro udahera, kuko wakengereye inkebuzo y'umukunzi mwiza, ukibagira kuhisha ubwari nyoko niwarame. Tari ku kuboko uti ndarengewe, we murengezi akurengere, na kari gito gitabwa iwabo, kandi nawuta akatarabora. Mukeba ari we Satani wa mugwanizi amaramajwe, nuko wigaye ukagaruka mu ruhongore rwamufasha fasha abagowe. Yesu Kristo umwami w'abami, ewe Nteturuye uri umugiraneza. Vyishimo by'abishimye irishura, igira neza, itera iteka, igira ubuntu, iranezereje, Arufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, idatetereza abayituye, igatera iteka abaryiteye, bakareka guta wakuba ngo bakubegwe n'ibikubakuba bahuvye, bagata inzira y'ubuntu, bakaba bamemuke ndamuke nka Esawu yakavye umugisha w'ubusamuragwa, ibiharage
agahangagwa n'umuvumo wo kuba umushumba wa murumuna we, kuko yakengereye ico mwamamaje. Yahavuye amaramara atagira gihoza, na kare nguheza guhemuka ibigori bigaca vyera. Ibyo byishimo bihagaze mu kumvira uwuzura ivyapfuye vyapfapfanye vy'ibipfamutima, agaheza akabigira bizima, akabizura bikabamwo ubugingo, kuko umuntu muzima ari we ashima Imana, kandi nk'ikamwa ico yariye, kandi atawo kwamura inzabibu ku munyinya canke isukoni ku mitovu. Ewe Nteturuye uri umugiraneza, ewe Nteturuye uri umugiraneza, uwukwegamiye yakwegamitse ku musaya, akomeza gusayangana, kuko yegamiye umugabo w'abagabo akomeye, yiyubura mu nkomezi nsha, akama atotahaye, imbizi z'amazi y'ubugingo zikama ziburuka muri we, uko bukeye uko bwije, umwonga w'amarira ukamubera uw'amariba. Ewe Nteturuye uri umugiraneza, ewe Nteturuye uri umugiraneza. Ibikayangana bisamaza basamye inda y'icaha, bigakamya imigezi y'amazi y'ubugingo, ntibikagukure mu ngoro y'Imana ngo wangare nk'umwana w'icangazi. Garukiraho utararenga imirambi ngo ube umurambikango, ambara neza nk'umuntu muzima, wiyambura ubuzimuzimu, kuko kwambara ubusa ari ubusazi bw'abataye ibanga n'akaranga, bitwara nk'ubwato busavye, bakita muri Gehinomu mu muriro udahera. Gezaho kugenda ijoro, kuko ibikorwa by'abana b'umuco bibi by'umuco ntibikinga gahumbezi, umwiza w'umuzitanya canke ibisaka n'ibihomoka, birinda uburyo bagenda. Ubusambanyi n'ubusuma bitera ugususumira nk'inkoko igwaye agahweka, abatewe na sekibi na kare akataretse kaba gasema, kandi iryisema ritembagara riduga. Kumbura ibyo wambariye ko uvyambure bitarakubera akamenyo ku munsi w'amateka, kuko atawubika ikaramu gashwambara, kandi utaramunda ugatarura ibiboze. Gorora inzira zawe ugende ku murango, ugorore ibyagoramye byose, wimike umugororotsi w'abagororotsi mu mutima wawe, agushire ku rutonde rwiza ngo kumubera inyegu yiharije, nk'uko wahoze kera haba kera. Ewe Nteturuye, tabara baguye mu rugendo, ubasubize ku murongo mwiza. Imana idasaza ngo yitwaza akabando, ikaramira baramirije, bakisunga ibuye rigumye ifuruka, abubatsi bagaye. Rutare rukomeye mutonzi w'imbabazi, ahoza bishwe na kigoyi, akabuzuza ineza yiwe, bagaheza bakaba basoda b'abahizi, badasamara ku rugamba, bakagamburukiranye n'ijambo, akabaha ijambo rizima imbere ya jambo. Ewe Nteturuye uragahora ku ngoma, uri umugiraneza pe. Uwo segaba w'amahanga yose niwe ahangana n'ibihanza biwe, akabacira icanzo, icobo ca sekibi, bakagisimba ntibakigwemwo, bakava mu bwiza baja mu bundi, kanatsinda nibo mvukira z'igorogota, aho nataye uruzogi. Yo bambara amaraso ya mwagazi w'intama w'Imana, inkindi y'ukuri, ibirato vy'amahoro, inkofero y'agakiza, n'ubuntu bwinshi bukabuzura, kuko batahuye ibanga atari bango ryo kuba umwe na gitare, umugabo w'abagabo, agaba byose agategeka byose. Yari umukunzi wa vyizigiro vy'abera Bigirimana Desire, nariko nca ku mayangu kugira neza kw'Imana Data. Nakuze mvuga none ndashaje, ukuri namwumvanye uwo mwami w'abami, niko mvuga nyimenyereza kukugenderamwo nk'uwamaze kurama, na kare ukore ni kuvuga ukuze, ariko kuvuga ukuzi. Imana iguhishurire byinshi, kuko ivyayo
ntawo bidonda ngo abimare. Ibiyaga bicitse wino, ijuru rikaba impapuro, ab'isi bose bakandika iby'urukundo rwa rukundo, nivyo kwigwako kuko yaramamaye uwo mwami dukorera. Nakuramire nanja nkomeze, tuzohurire ku mugwa w'amahoro mw'ijuru. Icubahiro c'Imana ni ic'Imana, reka Imana yitwa Imana mw'ijuru no mw'isi ibihe bidashira. Amen. Ngira nivuga umukunzi wanje yankunze akancunguza amaraso yiwe y'igiciro, Yesu Kristo umwami w'abami. Iyo dusomye muri Bibiliya yera kuva mu gitabo c'itanguriro gushika mu vyahishuriwe Yohana, Bibiliya iratwereka neza ko dufise Imana kandi ko igifise intango gifise iherezo. Dufise Imana. Dufise Imana igira inama umuntu, Imana idukunda idakunda abapfa yanka ibipfafi, igakunda abapfuye ku caha bakamatana n'umuco. Umwiza bawuteye ibitugu bakama bagumbiriye umusaraba, kizigenza mu ntwaramiheto Yesu Kristo yabambwe ko. Amazi n'amata banywa akababera amaraso ya kizigenza mu ntwaramiheto Yesu Kristo. Umwambaro ubabera akabara amaraso ya Yesu. Dufise Imana. Dufise Imana igira inama umuntu, ikamuhuza n'ijuru, ikamutandukanya n'icaha, ikamuhuza na bose, ikamugirira neza. Urambabaza nshuti yanje, wewe wari waranyoye ku cibutso c'amaraso n'umubiri w'umucunguzi wacu ukawunywako, none ubu ukaba watewe no kubangikanya, ukaba usigaye usaba abami babiri. Ewe nyamusubira nyuma, menya ko atawuteratenga sivyo utengase, ubanza ubite ubishiburire mu nyabaregari y'umukozi w'Imana, ubone kurwana n'abadayimoni atajwi ry'icaha riri mu mutima wawe. Nyamusubira nyuma. Ewe nyamusubira nyuma, ubu aracari ku ntebe y'imbabazi, kaza arakwakira guharire akugirire neza. Igihe c'uburake kitaraza ngo akurakire nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, kizigenza mu ntwaramiheto Yesu Kristo adukunda, atwitwararika, anatwitaho. Dufise Imana igira inama umuntu wariye akanwa no ku kinyobwa gihambaye gitanga ubugingo, ariyo maraso ya Yesu Kristo. Yaratoye umugambi udahomba, naho azopfa uzoga umubandanya. Amvyagiza mu canya ciza, icanya c'ubwatsi butotahaye muri Kristo Yesu. Imana twizeye nshuti yanje, ica inzira hadahita, icisha bugufa bishize hejuru, ihuza abadahuza, ikabashira ku mugozi umwe, umugozi w'urukundo muri Kristo Yesu. Nacunguwe, naracumuye, naracumukuye, cunaguzwa n'umucunaguza, umwasi w'amahoro ari we Satani, none ubu ndidegemvya. Imana ishimwe. Heba uguhumana wishinze, reka kubandanya utera imigera mibi mu bandi. Iyo nibutse uko waruri, ewe nyamusubira nyuma, bintera kurira, kuko wari intwari mu rugamba, wagwana urugamba ruhambaye rwananiye abandi. Abananiranye wabasubiza ku murongo, umutwenzi n'umurango bishitse aho wari ukiri ku rutonde rwiza. Umutwenzi utambitse wavyuka kare, ukaba uratanga raporo ku muremyi wawe, usengera n'abandi. Abarushe ukabasengera n'abaremerewe. Eka mbere umwami Imana nawe yumvise ugutaka no gutakamba kwawe, ukuntu usabira abaremerewe araryoherwa, bigatuma batabara, akabasubiza ku rutonde rw'ab'ijuru. Garuka ku muremyi wawe nyamusubira nyuma, akugirire neza, agusubize ku rutonde rw'ab'ijuru. Ewe nyamusubira nyuma, umutaga nijoro bishitse, wari warashinze amarondo yaho wadondera ibyawe, ubidondera umuremyi wawe ngo urabe ko yokugendera, akugirire neza. Wamana urutonde rw'abuja gutondesha ngo basubize ku rugamba, kuko warukira umusirikare w'inseruka rukambye. Ewe nyamusubira nyuma,
ndababazwa no gusubira inyuma kwawe, gushayira aho utari ukwiye gushayira, aho wahora ushayurira abandi. Sirahendanya musubira nyuma, yiguhenze nawe ukemera, uhinduka nkayo nk'uko nawe wahindutse ukamera nk'uruvo. Mu ntama usigaye uri intama, mu mpene usigaye uri impene, mu byera urera, mu byirabura uri umutsiri, mu bitukura uri umutuku. Ewe nyamusubira nyuma, garuka ku muremyi wawe akugirire neza, aguhuze n'ijuru. Gwaruka nkanje yaco mu Rwanda mugenda mugwaye ukwipfuza ku mubiri, nimube maso musenge gwaruka mwaratewe. Hari umwami mubi w'amasisteme mabi, nawe si uwundi ni Satani. Satani se w'ibibi, se w'umwiza, se w'amafuti yose abera muri iyi si, abesha abatobeshwa ngo kora ibyaha nta ngorane, canke ngo jya ibiturire muzoba murihana. Akibagiza abatokwibagiye, nabo bakibagira bakamwumvira, bakamukurikira nk'imburabwenge. Akabibagiza ko urupfu ruri hafi, Imana ibatabara. Ewe nyamusubira nyuma, ngubwo rupfu ruraje, ngubwo rupfu rwaruka. Nimugaruke ku muremyi, Imana ibaharire, Imana ibaharire. Mbega kera haba kera ko umuntu yashobora gushikana imyaka 900 ari ku isi, none wewe nshuti yanje ubona uzoshikana ingahe? Kuba ufise imyaka 50 abona ko ashaje ataragera no mu kinjana. Ubuto burahenda gwaruka, ubuto burahenda nyamusubira nyuma, butazirikiwe kuwo bukwiye kuzirikirwa ko Yesu Kristo umwami w'abami, butwara nabi. Mbere umuhungu canke umukobwa batabwitwayemwo neza, umuhungu aca yitwa ingwara, umukobwa nawe akitwa ibisazi. Tube maso dusenge kuko ibihe bikuze, kandi uko biri uyu munsi siko bizohora. Yari umukunzi wa Nzira n'Ukuri n'Ubugingo, Bigirimana Desire. Nariko mvuga ukugira neza kw'Imana, kandi ko dufise Imana itagayana, itabara itarinze gutabaza. Amen. Nimundeke nivuga umukunzi wanje mwiza, yankuye mu mwiza, nyuzuza ivyiza, nshira mu muco. None ubu ngenda njanda mbogaboga ivyiza vy'amahoro kubwiwe. Izina ryanje ni Bigirimana Desire, uwatewe iteka n'umutegetsi ategeka abategetsi, Yesu Kristo umwami w'abami. Ewe Mukama w'amahoro, uri Nteturuye. Hangama ku ngoma itazohangura, wankoreye ibyiza byinshi, urumugira neza. Wangiriye by'abandi bose batangiriye, uraheza unyemerera ijuru kubw'ubuntu n'imbabazi vyawe. Kuko uri umunyabuntu, wihaye ubuntu, wanyujije ubuntu butangaje. None ubu nigi n'amata nk'inyana ivuye mu ruhongore, kubw'iryo teka ritegwa abasavyi. Natewe na Nteturuye, uteturura batamye bagatamira mu bitagira ikimazi. Nukuri uri umugira neza, wamaye ijambo, kuko uri ijambo. Ubu mvugira ijambo imbere ya jambo. Intare yo mu muryango wa Yuda, pfukamigura uwo gupfukamigwa. Icubahiro ni icawe, niwe wacirondereye imbere y'abakuru 24. Aho imiravyo, imituragaro, amajwi n'imuri z'umuriro vyakira imbere yawe. Ibinyabugingo 4 bigaheza bigasasira bitaruhuka, ku murango no mwijoro. Bigaheza birakavuga kuri uwera w'abera, ashobora byose. Kubaho kwawe kw'ibihe bitazoshira, kwatumye abakuru 24 nabo nyene bikubita imbere yawe, mu kukomanza n'amajwi aciriritse, bavuga bati ngo birakubereye guhimbazwa no guhabwa icubahiro. Byose vyabaye kuko wari uhejeje kuzingurura igitabo c'imibabaro, ukamena ibikimatanije. Kuko wamyura intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago mu gishitsi ca Dawidi. Uri umwagazi w'intama w'Imana. Ewe Mukama w'amahoro, uri Nteturuye. Ewe Mukama w'amahoro, uri Nteturuye. Kwabira ico gitabo kwawe, mwana w'Imana nzima, kwaduhaye kwakirwa mu rugo rw'Imana.
duheza duhindurwa nawe tuba abana bo mu bwami bw'Imana yacu, tugirwa mukuru, dusezeranirwa kuzoba abami n'abaherezi mw'isi. Ewe Mukama w'amahoro uri Nteturuye, ivyo byose wavyemeye atagahato, kuko uri umukunzi mwiza azira kugenza abamugenza. Wahevye amagara wemera kwemera ibanga ribangirwa ingata, ryahavuye rigutera kuza kuvukira mw'isi y'umwiza w'umuzitanya, wari waranyosha abana b'abantu bari muri yo. Ewe Mukama w'amahoro uri Nteturuye, ewe Mukama w'amahoro uri Nteturuye. Urukundo rwuzuye rutagira akagero rwatumye wewe Umukama mwiza w'amahoro wemera kuvukira i Betelehemu mu gihugu c'Iyudaya ku ngoma ya Herode, uvyagwa n'inkumi igumije ibanga yitwa Mariya, yarikowe na Yosefu. Kuva kera narindi, kera haba kera, waranzwe no guca bugufi, aho wavukiye mw'iraro ry'inka ukaryamikwa mu bwato bw'inka. Imana Data yari kumwe nawe, kuko wiswe Imanuweli, kanatsinda n'inyenyeri itari bwaboneke, yagaragaje uwuriwe, kuri umudahangagwa n'abagicira inkonda, aribo bamemuke ndamuke. Aho umwami Herode yashatse kukunigira mu menshi, ariko agasendwa n'imigabo yiwe y'uburyarya bwa Satani ipfuye, kuko atawuburana n'uwumuhanga. Kandi iyo bumenye umwe bwari ikindi, ayoberwa kuri igitangaza co gutangariza abantu igihe co kwemererwamwo no kubwira abarindwa ko barekuwe. Hangama ku ngoma gitangaza co kw'iyi si yose, nawe uhwanye nawe. Umugambi wawe Yesu Kristo usukuye uzira gatosi, waguteye kuba umutumwa mwiza, wemera wiyemeje atagahato, uremanga kuza guhuza amahanga yarazimiye nk'intama zataye umwungere. Waranzwe no kuganduka muri byose, ukora ibikomeza kugutera icubahiro. Isi yose n'abari kuri yo biramenya kuri hejuru y'ibigirwamana byose. Shishikara usanasana imitima y'abahavye, bagahabira mu bitagira ikimazi, mu mwiza w'umuzitanya w'ivyaha, kuko uri igisanganya co gusanganya no gusangangura ibyasangukiye mu rushangashanga rw'ivyaha. Uheze wavubira umuvuba ukukwemangira no kugendana nawe, kuko uri bwenge burenze ubw'abanyabwenge, ubuzuza ubwenge buzira kanenge, buzobashitsa mu bwami bw'iteka ryose. Ewe Nteturuye, hangama ku ngoma gitangaza. Ababoshwe n'ivyaha baheze bahindukire, batahure batahujwe na nyishu y'ibibazo, ko atawutegwa iteka atekeye mu bihunda, kandi ko akica umuntu kamuvamwo. Batahuze ko wazanywe no gutabara imitima y'abataye ibanga, itwajwe ituntu n'ubuja bw'umuja Satani. Satani ataciza kimuvamwo, atari ukuraza kujya musonga, batarasogongera ukugira neza kw'Imana ngo bavyagize mu bugingo bwabo, muhuzahuza abantu n'Imana Yesu Kristo umwami w'abami. Abavundiye mw'iborero ry'ivyaha biyonjoroye, batwawe umunwera n'uruhendo rw'isi, nimugaruke nimuzuke, kuko muco w'abari mu myiza yaserutse, aseruka ari izuba ry'ugukiza rirasira ababi n'abeza. Abeza buzuye amahoro atari amahonda, abo kera bari barahomvye bagahomba bahondahonzwe n'umwasi w'ivyiza ariwe Satani, ubu bahinduwe basha n'ineza y'Imana. Yari umukunzi wa nzira n'ukuri n'ubugingo, Bigirimana Desire, nariko nca ku mayanga ivy'uwo muziranenge. Ineza yiwe nawo yidonda ngo ayimare, nakuze ndamuvuga none ndashaje, kandi nzopfa ndamuvuga kuko arabikwiye. Kandi ukuri ni kuvuga ukuze, ahubwo kuvuga ukuzi. Imana ibahezagire, ibakomereza amaboko, muzosozera amahoro. Icubahiro c'Imana ni c'Imana. Reka Imana yitwa Imana mw'ijuru no mw'isi ibihe bidashira. Amen.
ngira nivuga umukunzi wanje yankunze akancunguza amaraso yiwe y'igiciro Yesu Kristo umwami w'abami. Iyo dusomye muri Bibiliya yera mu gitabo c'Itanguriro ku gice ca 5 ku murongo wa 22, Bibiliya iratwereka ko kugendana n'Imana ari vyiza cane kandi nayo ko yifuza ko tugendana nayo. Ngira ngushime ewe Mana yanje kuvyo wankoreye, we wanyiyumviriye kukandema mu ishusho yawe naho ndi umunyantege nkataco ndico, ariko kubw'ingomezi zawe urantonesheje unteye iteka, none ubu ndafise ivyo ndagushima nkundira ndabivuge. Ewe mwami mwiza, eka nta numwe no kugereranya, eka nta n'umwami numwe azokwamaganza ku murango no mwijoro atari wewe. Kandi ntangazwa n'urukundo rwawe rutagira akagero, ngo rwatumye utanga umwana wawe w'ikinege, ngo umwizera ntazopfe rubi, ariko azohabwa ubugingo budashira bubonerwa muri we. Ewe mwami mwiza, eka nta numwe no kugereranya, eka nta n'umwami numwe azokwamaganza ku murango no mwijoro atari wewe. Kandi ntangazwa nuko wamye wishura bamye bakwambaza mu kwera, ekuri Imana nk'uko wishuye Paulo na Sila mw'ibohero, Daniyeli mu rwobo rw'intambwe, Shaduraka, Meshake, Abedunego mw'itanure ry'umuriro, eka n'abandi bera bose batwitangiriye muri runo rugendo. Niko n'abera ba kino gihu bishura biciye mu kubatabara mu magogo wa mugwanizi Satani abashiramwo, ariko nawe ukaba wahashitse ukabashayura. Ewe mwami mwiza, eka nta numwe no kugereranya, eka nta n'umwami numwe azokwamaganza ku murango no mwijoro atari wewe. Eka wewe nurenganya nuri nkatwe, yaba umuto canke umukuru bashira hejuru bivanye n'imyifato yabo. Wiyeretse Dawidi umwana mutonya anesha Goliyati biciye mu kwizera hamwe n'ico yari yarazigamye, niko nabera ba kino gihe ubishura biciye mu kubatabara. Niko nabera ba kino gihe bababona batambuka biyengenga biyoroheje badasaragurika bakabasuzugura, ariko nibamenye ko ari bo bazoba abami n'abaherezi. Ewe mwami mwiza, eka nta numwe no kugereranya, eka nta n'umwami numwe azokwamaganza ku murango no mwijoro atari wewe. Ikinezera naco ngiki, nta kindi kinezera atariyo mbonye abemeye bagaca kw'irembo ripfunganya ariyo nzira y'umusaraba. Nezezwa niyo bariko baratambuka, kuko batambuka biyengenga badasaragurika, kuko baba bazi ko batwaye amabanga ahambaye y'Imana. Tinya aho baciye naho usanga ari ibishimo gusa by'Imana, ubaravye ubona baba mw'isi ariko batazi ivyayo. Tinya imvugo zabo nazo iyo bariko muraganira, unezerezwa n'imvugo zabo, kuko bavuga biyoroheje badasaragurika. Mu kwishura nibagazuka nka zamborerwa canke babasambanyi canke babakora ibizira, eka bariyorosha muri byose, kuko bazi ko bazobihemberwa bashitsi yuri. Ewe mwami mwiza, eka nta numwe no kugereranya, eka nta n'umwami numwe azokwamaganza ku murango no mwijoro atari wewe. Ikimbabaza naco ngiki, nta kindi kimbabaza atariyo mbonye abafise ishusho yo kuba Imana ku rukoba, ariko bakayihakanisha ivyo bakora. Mbabazwa nuko ari bo bateye igikorwa c'Imana ukudeha, kuko atankomezi bafise. Mbabazwa nuko mwemu w'Imana yama yavuze, ariko bigaca inyuma y'amatwi. Ewe Mana gira ico dukoreye imbere yuko dutaha. Ewe Mana gira ico dukoreye imbere yuko dutaha. Mbabazwa n'abasubiye inyuma muri runo rugendo, nubaka batani ivyizigiro bafise ko bazosubira mu nzu y'Imana. Mbabazwa n'abitwa ko bariko baragisi, ariko bagapfa batamenya umukiza, ari bo kino gihe bashishikara kugwa mu binogo bitandukanye. Mbabazwa n'abashishikara gupfira mu ngoro y'Imana aho kwakirira, bakahagwishiriza abandi mu bizira by'ubusambanyi, ariko ico nobahanura bohakirira. Ewe Mana gira ico dukoreye imbere yuko dutaha. Ewe Mana gira ico dukoreye imbere yuko dutaha. Reka gutwarwa n'ivy'iyi si n'ibihera n'ibiyonga. Yaco wibaza ngo n'ubusirimi ivyo ukora, ahubwo n'ubusazi. Yaco ugira icaha mwene wanyu,
yaco wumira icaha aho kucatura ngo ubabarigwe ukabandanya gupfira mu nzu y'Imana aho kwakirira. Ikitavuzwe co nabo mukorana ibikorwa vy'Imana bo baragowe, kuko bakubona mu bikorwa vy'Imana ariko batazi amabanga y'umwasi Satani ari mu mutima wawe. Reka gutwarwa n'ivy'iyi si n'ibihera n'ibiyonga, yaco wibaza ngo n'ubusirimu ivyo ukora, ahubwo n'ubusazi. Sigaho ivyaha ntibikora umuntu yihanye, ahubwo bikora umuntu akora kubw'ibango, adakoreshwa n'ibanga n'inkomezi za rugira byose. Heba ibigabitanyo, heba ivyamwa bibi vy'umugwanizi Satani bigayitse, yaco wuzura ibitera soni kandi vyitwa kuri wapfuye ku caha, yaco wishinga gucumura kuko atanyungu yo gucumura. Ibuka bisodomu na Gomora ivyabashikiye kubwo kutumvira bagize, umuriro uva mw'ijuru wabateye giturumbuka batiteguye, nawe utihanye ugiye kumera nkabo. Ikinkumbuzi vy'ijuru naco ngiki, nta kindi kinkumbuzi vy'ijuru atari wa musi abagororotsi bazoruhukirako, umunsi utagira ukusi, iherezo ry'amarira yo muri iyi si. Nkumbuye kuzobana na Yesu bitagitandukana, amanagura amosozi yose naririye muri iyi si. Nkumbuye kubona wa mugwa Yerusalemu, ari wo kino gihe naho nduha ndiko ndategurirwa. Ewe Mana gira uze kudutabara, ewe Mana gira uze kudutabara. Nkumbuye bwa butware nzotwara mvi Yerusalemu, ngenda nguruka mu bushobozi bw'Imana, nje gutwara ab'isi naho ubu bansuzugura. Nkumbuye kubona bya bisharizo vyo mw'ijuru, naho mw'isi bashariza, mw'ijuru ho n'agaheta. Yari umukunzi wa nzira n'ukuri n'ubugingo, afise ivyizigiro ko Imana iriho. Bigirimana Desire, Imana ni Imana, reka Imana yitwa Imana mw'ijuru no mw'isi ibihe bidashira. Amen.